ugiye kuraba isinema umwamikazi igiye kuza izoca kuri YouTube yiwe ya FANNY LAVINE official yaronka umuntu atazi industry yaronka umuntu atazi entertainment twaba dufise ubwo bayiko urabona neza ko aho n'abakinyi benshi ba filme ba FANNY LAVINE ba MWAMIKAZI ba Kado bagiye bamushigikira bamukeza bamukeza bano ba boss ba The Fighter Family Company bro bagiye bafasha impano zigiye zitandukanye sigo ndazi neza yuko ba Mr Sami ba Kanyana iyi ndirimbo ahanihe ifise izindi nkomezi dutumirira abafana bacu abadukurikiranye ngaha bagende kuri FTV bakore subscribe barabe filme iri kiracako yitwa Love in Darkness kugira rero ko iya kintu diko yakoze abandi bakurikire abandi Yeah, check sound. Ladies, gentlemen, welcome to Anashare 257. Anashare 257. Yo, Wagwan. Amakuru yawe bro. Manda shibimana. Nakunda somi message y'umuntu araho. Inteye iguteye iki shari ebane hatarabisi ariko meze neza ndashima Imana man ndashima Imana kandi cyane gose ariko nawo nizere yuko umeze neza izi je meze neza turi ku munsi wa mbere weekend yari imeze neza nta kintu twogaya kweri turashima Imana wallahi ko biri kose abo twabanye muri weekend yo benshi bagiye batandukanye abo twagiye duhura ibibazo bagiye batandukanye urazi yuko muri weekend gusanga umuntu yego kweri bari ndende ibari ndende reka dushimire abantu badahengeshanya kudukurikirana bari mu bice bitandukanye vy'isi reka tubabwira ati muri abantu bacu kandi babandanya kwiyongera n'abandi babandanye baza sivyo ukabonye ikiganiro ubwa mbere icyo usabwa no gukora subscribe ukaba wari warayikoze naho ufata ibiganiro vyacu ubisharinge abandi bantu bashobore kubibona sasa tubibutsa yuko dufise ubu na page ya Facebook na page ya Facebook hajya turahari barashobora kugenda bakaza bararaba amakuru acako izi analyse tucisha ngaha Nariya ziracaye kuri page ya Facebook ni Anashare 257 bacha badutora 5 kuri 5 sasa tuba turi kumwe na DH Telecom nibo basanzwe dukorana nibo babita bafatanya bikoko DH Telecom baguhereza ama service menshi atandukanye ukeneye kwandika ku mpuzu ukeneye kugirisha branding zitandukanye ama carte d'invitation n'ibintu byinshi reka babirabe muri kano ka video hamace tugaruka mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format branding panneau publicitaire banderole sticker contravision backlight banner roll-up teardrop impression numérique y'ibitabo flyers badge carte de vœux carte de visite carte d'invitation kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa bureau 301 mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281 DH Telecom, you dream it, we print it. Barakoze cyane tuba turi kumwe kandi na bartender bar Shewili ex Gasopo kabisa ni mukabondo avenue Ganza nimero 2 hajya baraguha services nyinshi zitandukanye ibinyobwa vy'amoko yose ndetse no mu gikoni hameze neza cyane kuba ku mubiri urazi ko kiya kibanza abantu benshi bamaze kuhasukira
ikintu cyo kuba ku mubiri coco nico kintu ca mbere maze kumva bavuga ati hajya ahantu harenze ahandi siko harenze ahandi kuko naze yuko bafite ama service ameze neza cyane kandi gusumba gose kabisa. Reka dutumirire n'abandi bifuza gukorana natwe turabahaye ikaze. Inimero ngiyo ngaho iguma izunguruka aho kuri screen zanyu mutwandikire mutubwire ivyo musanzwe mukora. Sasa rero bro reka dutangure ikiganiro no musi turaza kuvanga turaza gukorera mu filme, turaza gukorera kandi no mu muziki aho ubona neza ko hari inkuru ziriko ziravugwa nyinshi zavuzwe mu ndwi iheze, zavuzwe muri weekend, zavuzwe mu bihe nyene bitandukanye nivyo twegeranije. Mugabo hagati aho warabonye yuko mugenzi wawe yateye ivi, bavyita gutera ivi arura we yari karambarira ngo ni inkinamico. Oya sinibaza kweri ngo ni inkinamico. Diko ari seriye man, yari serious kweri, ari seriye. Diko ari serious kweri, ari seriye biranamusa yuko ari seriye man sana pe. Yabigize mu ndwi iheze. Urabona neza ko aho n'abakinyi benshi ba filme ba FANNY LAVINE ba MWAMIKAZI ba Kado bagiye bamushigikira bamukeza nibaza ko ari ikintu ciza. Kweri burya iyo mbonye umuntu nk'uwo akoze ikintu nka kijya mba mbona neza ko ari kateriteka, ari kateriteka ubwa mbere, ari kateriteka n'iki gisata cyane cha social media. Ndakwibutsa yuko social media kuko muri industry benshi usanga bavuga ngo n'abasinga. Kugira rero ko iya kintu Diko yakoze abandi bakurikire abandi ariko arakwereka akarorero keza. Niko ndakubara kubera hari n'abakuru bacu byananiye kugira bakore kijya kintu c'ubugabo kuko citwa kari c'ubugabo bayimazemo igihe n'imyaka abantu bari muri industry kugira bakuru ujya mu gigo si coroshe. Reka tumukeze Diko, tumukeze cyane man, Diko entertainment umuntu w'umugabo nibaza ko ari ibintu vyiza ni guhesha ishema kino gisata cha social media kuko hari abantu bakibifata nk'ibintu byo kwigera kuko bamwe n'abandi baca babona ati vya bintu kumbe birimo ikintu none agiye gutunga umuryango gute bagaca baboneraho no kudushigikira. Reka tumuhe big up, tumukeze hamwe n'ujya mwigeme tubakeze cyane nta nkeka tuzobashigikira man. Tuva kuri Diko tugenda kwa FANNY LAVINE. FANNY LAVINE aragarutse cyane ubuheze ikiganiro twasohoye mu ndwi iheze ku munsi wa gatatu twari twavuze ati data ijya data seri yarahetse kandi nabone yarabipostinze ati iraheze iyi ni episode ya nyuma. Rero muri iyo ndwi nyene data iheze haciyemwo nk'umunsi umwe canke ibiri aca sohora coming soon yindi sinema yitwa Umwamikazi man. Mwamikazi siko mu Congereza handitse ko ngo the wife I never knew, umugore ntigeze menya. Aho ubona neza ku mafoto ari ujya mushinga nawe wiwe Kezimana NORASQUE ndetse nawe nyene ayirimwo bakina ibintu vy'ikirundi rundi. Iyo filme yiwe yitwa Umwamikazi twizere neza ko izokubita nka data. Izi iyi nici gituma mbora muri commentaire batwandikira ati amakuru mashasha mu gihugu cyacu Burundi tuba tuyiteze kuri Anashare kabisa siko kuko ndibaza neza yuko nta yindi social media iravuga kino kintu man siko iravuga kino kintu. Tunabashimira cyane kuko muri commentaire bagenda babitwereka ariko ndemeza neza yuko isinema Umwamikazi
ku munsi w'ejo Fanny naramushimira cyane hari n'ubutumire yaduhaye tuzoza tubuvuga ngaha nyene kuri Anashare tunamushimira cyane kuko yaravuze ati Anashare ndabakeneye mu bintu vy'uku nuku ndabakeneye yuko muzo haboneke ugiye kuraba isinema umwamikazi igiye kuza izoca kuri YouTube yiwe ya FANNY LAVINE official nivyo tuvyemeranye isinema data ugiye kuraba ni sinema ubona neza yari karaduza amaraso mashaje paporo yiwe ariko ugiye kuraba isinema yitwa umwamikazi igiye gusohoka uraza kubona yuko itandukanye n'ishusho FANNY LAVINE twaheruka kumubonamo kuko uraza kubona neza yuko abijemwe nka kwa kundi twari tumuzi kera bro kabisa siko naravye ako ga trailer akandongikiye ndavuga ati ino sinema Fanny uyu re Fanny niwe twari dukeneye kuko nagiye mbora gatrailer navuga ati Fanny niwe twari dukeneye man siko naho bagiye babona mu kiganiro twarekuye ku munsi wa gatatu naho umengo Fanny ariko arasezera ariko arava muri ibi bintu by'amasinema ariko vyarabigaragaye yuko Fanny ahubwo tugiye kumubona muri ya shusho yabereye ikiraro abandi siko yabereye ikiraro abandi Fanny isinema yitwa umwamikazi ndavya agatrailer kiwe ndabona neza yuko ni sinema izo bitandukanye na data cyane pe kandi tuvyemeranye cyane kuko n'ibintu bigaragara siko kandi n'ikindi kintu ushimira yaciye ronka n'umugabo wiwe azi icarizo social media siko kuko no kazi turi mu NORASQUE yaragaciyemo siko arazi ibintu vya social media cyane arazi ibintu abantu bako barakunda arazi ibintu isi ahigeze siko aravuga ati ebana madame dukore kino kintu siko vyari kurutwa nuko iyo aronka umuntu atazi industry iyo aronka umuntu atazi entertainment twaba dufise ubwoba yuko Fanny ashobora kuba agira bive mu byo gukina amasinema siko ariko umugabo we afise Fanny naho yocibwa intege muri kino gihe umugabo arashobora kumubwira ati ati zi challenge nizo ziba kuri social media ndabizi ati ngugini kiniki ahubwo dutumirira n'abakunzi ba Anashare cyangwa abakunzi ba sinema mu gice cy'u Burundi bumve neza yuko abari bazi neza yuko amaposte Fanny yari yekara postinga naho umengo arahevye sinema aragiye mu karuko kadasanzwe ariko mumve neza yuko agarutse muri industry agarutse mu gisata cyo gukina amasinema we bwite usinema yitwa umwamikazi bagende kuri account yiwe YouTube tuva muri data tuja mu umwamikazi man siko kabisa Fanny ararenze man Fanny ararenze bro harakantu ni mama lao harakantu behind abantu benshi bakunda kuvuga siko ariko ibi ni nka story tuba dukwiye yuko tuza turacishamwo ukaca wumva umuntu avuze ngo Fanny ngo umuganga yagiye ko arakaze sinibaza ko ivyo bintu abigendera oya ni kuvuga ni kaga story abantu bashobora kuba ba black gucishamo kavuga ati iki ni iki mugabo urya urukurukuru niyo nkuru none kandi burya umuntu arinda bivuga ko umuntu abafise impamvu kweri ego kweri siko ariko wumve neza yuko muri no sinema mu gitsina gore abagenzi biwe canka bariko baradukurikirana nibaze ko bitahura nabi gusa imwemu afise yo mu gisata ca sinema bro afise inkomezi zidasanzwe ego siko naho hazoza gute ibintu bimu challenging inguvu afise siko inguvu afise bro afise inguvu zikomeye cyane sana muri kino gisata cyo gukina amareresi siko abo tugende nyene kugira nyene tubone tumushigikira FANNY LAVINE official nazineze yuko bari bagize ubwoba yuko Fanny ibintu vyiwe tuza turamubona mu plank yagiye atsanzwanye abo igisaja sinema ko sinema yiwe ikirasubira hasi cyane abo tugende kugira tumushigikire cyane agiye kutuzanira igisasu citwa umwamikazi buriya rero iyo umuntu yavutse hama agakura hama gasohoka akaja kuba kugwiwe ntigera yibagira umuvyeyi umuvyeyi yamuretse yibaza urumva aho ndiko ndaje
ego babana neza batabana nabi batabana neza umuvyeyi aguma ari umuvyeyi cyane kandi nukubaha ukuruta ego ikindi twebwe ngaha kuri anashare nkuko twama twabivuze ntidushobora gushigikira umuntu kubera ko impamvu kanaka canke runaka kandi ntidushobora kureka kumushigikira ego kubera ko dufise ivyo dupfa dushigikira ibikorwa vyiza kandi n'ibitari vyiza turabivuga kuko vyose ni mu nyungu ziwacu ego ni mu nyungu ziwacu kuko ejo canke hirya ejo igisata ca filme nicatera imbere natwe tuzoba duteye imbere cyane n'ugwaruka rw'Uburundi ego rero ndavuga iki hari televiziyo yitwa FTV 257 twahoze yaturamuye ndako tugashireko yaturamuye abariko baradukurikirana ntibumve ko twaje ngaha dukorokera ngaha nyene tudafise iyo twavuye bro ego rero nabo barasohoye mu ndwiheze nyene filme yabo yitwa Love in Darkness ni kuvuga ni filme iri hajya batanguye gucishako irimwo ba Elma Love n'abandi babigi ni wasanzwe ari n'umumenyesha makuru ego wa FTV ego sasa rero iyo filme Love in Darkness nashaka dutumirire abantu bagende kuyiraba bayikurikirana hama bagire nico bayivuzeko abakunzi bacu bagende hariya kuri FTV bakurikirana iyo filme nibaza ko ari filme imeze neza cyane izi hari ikintu kiba kugira nejo bundi utera imbere siko ibuke umuvyeyi yakuramuye ibuke umuvyeyi yakureze bro siko naho umwana ashobora kuba akora ikosa siko akora ikosa urazi neza yuko ntavye amavyerade siko ariko umuvyeyi yamara umuvyeyi siko turamutse hariya n'abasanzwe bayitwara FTV n'ababosi beza cyane bifuza iterambere ry'ugwaruka yego mama visionnaire bifuza kubona cyane hariya CEO hamwe na manager Shaban bifuza kubona iterambere ry'ugwaruka ugwaruka rwageze ku indi ntambwe nibaza ni cimviro ciza cyane umuntu wese yoshigikira kuko izi ugiye kuraba bano bavyeyi ba FTV kandi kuri ico nyene gato ntaguciriyemo nabantu bitanga mu gushira uburyo bwinshi bataravye ngo bagira bazogarukana nabantu bitanga mu gushira uburyo bwinshi mu gisata ca filme twebwe natwe nkuko twihaye guteza imbere kino gisata dutegerezwa kubashigikira kuko ugiye kuraba bano ba boss ba The Fighter Family Company bro bagiye bafasha impano zigitandukanye siko ndazi neza yuko ba Mr Sami ba Kanyana ba Mutoni ba Piriva aba bose tuko turabona ko barakina wa undi yitwa gute umwe bakorana yitwa Justin Nabil siko ba Izo Chris siko bagiye baca mu minwe y'abana bavyeyi man siko twebwe kubera ngaha turiyo ngaha tukaba twaraciye no mu minwe y'abana bavyeyi bacu ivyamwa vyabo siko ni lazima tuze ngaha kubashimira kuko tubande dufatana mu mugongo man siko kuko je sinoza ngaha ngo niko natera ivyatsi ngo ababosi ba FTV ngiki nikoye abo tunarabashimira cyane siko tunarabashimira cyane kuko bagiye no musi aho tugeze ngaha ni kubera abo icyo ni ikintu cyo gushima cyane bro cyane rero dutumirira abafana bacu abadukurikiranye ngaha bagende kuri FTV bakore subscribe barabe filme iri kiracako yitwa Love in Darkness tunabashigikire cyane kuko iyo umuntu ashigikira ugwaruka natwe ni lazima tuze twiyunga muri ubwo bumwe kugira tunamushimire cyane tunashimira cyane abarongozi bayigize The Fighter Family Company bumve neza aho bari bumve neza ati babana babo barashima kabisa siko twinjira kwa Satbi na twababwiye yuko tuza kuvanga no munsi no muziki na filme Satbi na Kirikou bimeze gute rero hariya hari abantu benshi bagiye bagereranya urazi ko abapromoters benshi bagiye bagereranya ijya ndirimbo ya Kirikou na zijya ndirimbo za Satbi
ngo ya Kirikou nirenze ego kandi ugiye kubiraba nirenze mu biraboneka man biragaragara bro mu bigaragara mu cyane muri fan base amuciye ukuntu uzumva bazivuza n'ahandi aho rero ni mu gihe Satbi yakoze indirimbo na Ibra akora indirimbo humutu gisohoka yari ku murindi usara imaze gusohoka baravuga ati iyi nzokwiza miliyoni mu ndwi ariko kugeza uno munsi nta miliyoni urabona vyoba vyagenze gute bro kugira ngo indirimbo izana akariro nka karya abona ugiye kuraba indirimbo humutu ya Sadbi hamwe na Kilisese niyo ndirimbo ya mbere duha amashugwe akwiye papore ya humutu ivyo ni ibintu bigaragara siko ahubwo ikintu ngira mvuge Sadbi kuca sohora indirimbo humutu ku bwanje ashobora kuba yari ihuse oya ariko jura zingene mbona ibintu kandi burya je system ya Sadbi namaze kwitahura Sadbi buri mwaka ariyubura urumva Sadbi buri mwaka ariyubura ku mwaka uheze yasohoye indirimbo zibiri zatwitse imwe yari Je vais bien aca kurikizako Fagio la Chuma Je vais bien yarayikubise iba hit sivyo akurikije ko Fagio la Chuma inovuga ko yamuhombe ntiyashikirije Je vais bien mu nyuma arasohora n'izindi zataye inguvu uno mwaka asohoye Kirisese ivyo irakubita mu nyuma kurikizako ijya humutu raba ntishikiriza Kirisese suko nyene nabikubariye nyene siko ugiye kuraba indirimbo ahanihe siko ibaze kuba ahanihe yo bigeze kuri level yo kugereranywa n'izi ndirimbo zibiri za Sadbi icyari mwari zibiri urumva cyakira kandi ahanihe yasohokeye rimwe na Kirisese Sadbi aca sohora humutu hamaze gusohoka indirimbo ya ahanihe siko ariko ugiye kuraba power ya humutu ariyo yasohotse après izi ndirimbo ya ahanihe ariko ahanihe iruta Kirisese power humutu siko ugiye kuraba mu ntara za ruguru man ugiye kuraba mu ntara za ruguru indirimbo ya Kirikou niyivuzwa cyane papori indirimbo za Sadbi siko byari nari kuri apere n'umumera raho aba Canada yambaye ati jewe ino indirimbo ahanihe ya Kirikou siko iravuzwa ino muri Canada hamwe tuvuga ati uyu mwana umutafisi umeze gute siko nibindi ko turavuga ko ahubwo yarasohoye humutu Sadbi bice bisa nkuko aciye inguvu indirimbo Kirisese ya yiwe itaragira iki itarafata neza kandi urazi ko Sadbi kuva kiza ivyo bintu bari babimuziko gusohora indirimbo iyindi itarahera uburyohe akihuta cyane urabona bigaca bituma yayindi itakaza inguvu urazi ubu none vyari bikwiye vyari bikenewe ko afuma asubira gukora nk'iriya strategy ya kera basi urabona ko humutu ishobora kuba yarabaye hit nk'indwi imwe gisohoka nk'inyuma y'ukwezi nk'ubu nyene agaca arekura urundi rusasu vyari kuba bikwiye agacare ku rundi rusasu nago abonye umengo rugiye gukwama agatamye yindi akagumatamo mugabo urazi ko se rya mbere abaririmbyi bacu bakunda kugira ko faiblesse mu kintu kanaka avyumva ikintu gituma yuko abaririmbyi bacu bagironka faiblesse kanaka ni izi staff z'abaririmbyi siko yarasohoye indirimbo ahanihe Kirikou Sadbi aza kubona ati iyi ndirimbo ahanihe umengo ije kuzimya Kirisese ati reka nanje ndamuzimye na humutu kumbe acasanga ko iyi ndirimbo ahanihe ifise izindi nkomezi mu bakunzi b'umuziki kweri
siko humutu ikisohoka ngo ije kuzimya aha nihe uca bisanga kumbe aha nihe ifise power nini nini ya cyane siko nizi staff z'abaririmbyi bacu baticara ngo